Umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yagendeye kuri uyu wa 10 ntwarante umwaka w'2021 intara ya Ngozi aho yishikiye ku kivi kuraba ingene imigambi ifashwe mu mugongo n'ikigega FIDA biciye mu mugambi Prodefi hamwe na FIDA iri kirarangurwa. Ubwo rugendo akaba yaruhereye mu mwonga wa Nyakijima muri komine Ngozi aho yifadikanije n'abene gihugu mu bikorwa byo gukorera imirima y'umuceri iri muri uwo mwonga. Hakaba hari imirima ibiri, umwe uri ku buringanire bwa hegitare 187, uwundi ukaba uteragiye ku buringanire bwa hegitare 107. Yaciye agendera uruganda rwo kubaza rwitwa Rimyere rwitwa Epitasi Havyarimana ruri muri quartier Rubuye. Umukuru w'igihugu yamuteye intege acamusaba kwagura urwo ruganda kugira ngo atanga akazi kuri benshi bashoboka mu ntumbero yo kugwanya ubushomeri. Avuye aho yaciye aja muri komine Gashikanwa kugendera uruganda Sovapa rutonora umuceri. Yaciye abandaniriza urwo rugendo muri komine Mwumba mu mwonga wa Nyamugerera ahari imirima y'ibiharage y'akarorero y'abene gihugu yatewe muri wa mugambi wo kurimira rimwe imbuto zirobanuye. Uwo nawo ukaba uteragiye ku buringanire bwa hegitare 25, hakaba harimira imiryango igera ku 652. Yaciye yifadikanya nabo barimyi mu bikorwa byo kubagara hamwe no kurembera ibiharage biri muri iyo mirima. Umwe muri abo barimyi akaba yashimye ingene bafashwe mu mugongo n'amashirahamwe yitaho ivyo guteza imbere uburimyi, akavuga ko ivyo bituma baronka umwimbu ushimishije maze bagahangana n'ikibazo c'ubukene n'inzara. Uwo murimyi akaba yasavye ko bofashwa kugira ngo ubwo burimyi burangurirwa mu myonga bukorerwe no ku mitumba. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye aja muri komine Busiga muri zone Rukeco, aho naho akaba yagendeye koperative Tugwiza Amata. Aho nyene mu Rukeco yaciye aja kugendura umurima w'ibigori uteye ku buryo bwa kijambere, yongera agendera iyororero ry'inka riri ku mutumba wa Murambi. Aho hose umukuru w'igihugu akaba yagenda arabatekerera impanuro zo gukomeza ibikorwa kugira ngo iyo migambi ishishikare gutera imbere maze ubukene n'inzara bituzwe muri iyo ntara.